Yehoshafati ntiyaciye abanza gukoranya abasirikare ba Isirayeli ngo arabe ingene bangana. Yehoshafati ntiyaciye akoranya abagenzi biwe ngo babwiye ngo nagize amaprobleme. Yehoshafati nta kintu na kimwe yarondeye gukonta ko canke guhagarara ko igihe atewe n'iki kibazo. Kuko kenshi twibaza yuko mu kuvuga ibibazo byacu no kubibwira abantu benshi tuza gutora inyishu mu bantu. Igihe Yesu yavuze igisa n'ikibazo akavuga ngo nawe azoje Yerusalemu azomererwa nabi, akabibwira abajama biwe harimo Petero. Mu bajama niho haba n'amakonseye mabi. Si uko baba bakwanka ariko ntibari inspiré kugira ngo baguhe iciyumviro c'Imana. Petero yarabwiye Yesu ngo oya ngo ntuzojayo ngo ntacobo kugira ngo ntujeyo umwami we yahagarika. Uravyumva ama affection n'urukundo nyene, kandi umuntu agukunda nyene ubuzi ko agukunda. Ariko Yesu mu kumuhindukirira kuko wowe yari umuntu asenga, aramuhindukira ko yari umuntu azukuri, aramuhindukira ati mva inyuma Satani. Ndibaza ko nimba ari ijambo rya mbere rishoka riri muri Bibiliya no kubona Yesu abwira Petero ko ari shetani. Ariko kandi yarumvise ko Satani yitijije akarimi ka Petero. Kuko iyo uri muri komunyo y'Imana umenya conseils zitarizo zikujeko. Iki catumye Yehoshafati atakindi akora ahindukirira Imana.